iteka ridasanzwe ryo kubakira muri kino kibanza turiko dukoreramwo ibikorwa byo kwiyubakira inyubako izoshobora gukoreramwo abakozi bose biheruka kuturonsa muri no komine yacu nziza ya Matongo. Umuryango wese Samuhagwa nta kindi kiburaje ishinga atari gushikiza ibikorwa leta mvyeyi, leta nkozi kandi leta nsenzi. Icivugo cacu kivuga ruti dushigikize ibikorwa leta mvyeyi, leta nkozi kandi nsenzi irongowe na General Major Evariste Ndayishimiye. None zega tote hose eko kigihumbi nanga majana rumva nadushitse ituma jemona yuko najewe hajya rumva nazanye unterano y'abarundi bandugikanye nanje mukate kanje nico ituma namuzanye numvise ndiko ndaramutsa namuramukije kandi ari twebwe turi delegasi nanje rero ugatwe kanje imiliyoni 20 ko nabona
nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu izina ry'abenegihugu ba komine ya Matongo no mu izina ryanje nyene ntewe iteka ridasanzwe ryo kubakira muri kino kibanza turiko dukoreramwo ibikorwa byo kwiyubakira inyubako izoshobora gukoreramwo abakozi bose biheruka kuturonsa muri no komine yacu nziza ya Matongo. Imbere yuko ndababwira n'iryo ry'ino nyubako mu nkundire mbanze ndabamenyeshe ingene komine yifashe muri rusangi kubwo amahoro n'umutekano dufise. Komine Matongo turi ku kivi aho ahanini turiko dushira mu ngiro amahangiro twagiye tuyiha muri bya bikorwa by'imisi ijana. Navyo ahanini twasanze no komine iri mu makomine adafise amabarabara ashobora gushika ku mitumba yose. Rero twaracihaye ko ihangiro mu nkundire njenja kwino nyubako n'ico mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi sinengeshanya kubakengurukira. Mwaraduteye intege aha tugeze uno munsi ni kubera igiseke ciza cane rwose kiremereye mwaduhaye icibanze aho mwariko muragendera amakomine mushikiriza abamusitanteri n'icubahiro. Ivyo nivyo vyatumye twumva twese abenegihugu ba komine Matongo iyi nyubako twoyishirako inguvu nyinshi cane. Ibikorwa vyinshi tubikora ico twovuga abayede abitari ivy'ubuhinga bikora abenegihugu ubwabo tugenda turakurano hama ivy'ubuhinga akaba arivyo dutangira amafaranga. Turabona kandi hangiro twihaye mu 2028 dufatiye no ku ntege muguma mudutera n'abandi barundi bo mutima bakunda kubaka igihugu, turabona ko dushobora kwishikako gutyo abenegihugu dusanzwe dukorera leta tukaronka aho dukorera. Inzu izoba irimwo amabiro 63 aho twari dukeneye amabiro 68 ariko ayo azonadukwira kuko hariho abazoza barakorera hano. Inzu kandi ifise kumbure no muzu y'ubwiherero amabloka abiri kuri nivo imwe ikaba ifise ascenseur, ikaba ifise kandi inzira y'abagendana ubumuga, ikaba ifise kandi n'amayesikariye. Inyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ni inzu yateguwe dufatiye ku mbonoka zoza y'igihugu c'u Burundi giteye imbere. Nico gituma itunganijwe uko kandi turi kumwe twese izokunda. Sozera iki gikorwa turiko turakora uno munsi kiko cababa miliyoni 830. Nitwaheza aha turiko turakora uno munsi tuzoba dukwijije miliyoni 830 n'utundi dukeye turengako. Impinga iracari ndende, birasaba kwitanga cane kw'abenegihugu mpereye kumvukira ariko kandi n'abakunzi b'u Burundi n'abakunzi b'iterambere n'abakunzi b'u Burundi bwifashe nabo nyene tukabasaba guterera. Mu nkundire nongere nshime cane rwose igiseke mwaraye mudushikirije kuri uno mugoroba. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi catwongeye izindi nguvu zo kubandanya dukora, kandi biragaragara ko muri abavyeyi mwitwararitse iterambere kuko hose murahaba, hose murahashigikira, kandi Imana ibibahezagirire. Abenegihugu ba komine Matongo munkundiye twokura ubwatsi mu kumushimira cane. Sozere rero nshimira nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka, nawe nyene aradutera intege kenshi, aradukurikirana akaduha n'impanuro zitandukanye bijanye n'ubuhinga kandi agashiramo n'uburyo. Yamoko hejuru samba samwagwa murakoze cyane. Nyene icubahiro umuvyeyi wacu General Major
Pastor Ndashimiye umutandukanye wanyu n'iteka umukuru w'inama nshingamateka n'umutandukanye wanyu, abashikiranganji bari hano, abashingamateka ba musitanteri ntibagiye mu ntungero amatara makomine Butanyerera. Ubu rero turayihangiro ko tuzunguruka amakomine bishobotse yose kugira ngo wese Sangwagwa nta kindi kibura gishinga atari gushikiza ibikorwa leta mvyeyi, leta nkozi kandi leta nsenzi. Icivugo cacu kivuga ruti dushikize ibikorwa leta mvyeyi, leta nkozi kandi nsenzi irongowe na General Major Evariste Ndayishimiye. Icya kabiri kivuga giti tugendere iragi rya sokuru twasigiwe n'abakigendera Petero Nkurunziza. Icya gatatu kivuga giti tukomeze impetso ariyo gihugu cacu. Impetso abumva impetso mucamubyumva sangwa Sangwagwa kubera jewe n'umusirikare mvuga imvugo yanje nyene mwihangane. Abagize umuryango wese Sangwagwa ni abarundi bose bari ngaha babyifuza. None je gatoje hose imifuka igihumbi n'amajana urumva ntadushitse ituma jembona yuko najewe hajya urumva nazanye ku ntererano y'abarundi bandungikanye nanje mugate kanje nicyo gituma namuzanye. Numvise ndiko ndaramutsa namuramukira kandi ari twebwe turi delegasi nanje rero ugatwe kanje imiliyoni 20 ko nabona miliyoni 20 musitani zotuza kuzitora kugira ngo nanje rero ikindi igihumbi nikizigenza mu barundi zaravuga ni barundi terera tujane hariya matongo n'ahandi no kunyari tubigenza aho bari kwishamiye hose nosaba mbere yuko amakomine yose atagira aho bakorera batagura ishansi abacerewe bataragira aho bakorera ishansi nk'ubu narabonye nk'imuyinga barizindukiye ubu nabo baca gufasha abantu kuko baracuna nta Ruyigi baracuna nta Rutana baracuna matongo murabona muri ku kivi nani makomine ari ku kivi mbere burya mwebwe uko mukererutse mwarutanze hariho igicapo duheruka gukora ciza kizoba cerekana aho hari umugwa mukuru wa komine iyo inyubako ya komine nziza twamaze kugira igicapo tugira duhe amakomine ataratangura kubaka kugira ngo murabona hakurya uciye ahantu tubona mwirya ni zone ndashaka uciye ahantu tushobora kuhajya kw'ikomine twamaze kugira ico gicapo turaciga neza abatanguye kugikorera ko komine Butaganzwa nabo nyene batanguye ko dushaka yuko inyubako z'amakomine ziri inyubako ziyubashe n'umuntu haciye avuga ati turabonye ko uburongozi bw'igihugu buhari kuko umugabo aribahirwa ahatakwe naje mperuka kubaka ikirimba ikiriga tugarije neza unaje ndavuga ntundatahantu uburundi uravuga aho utaha naje ndavuga ati naje mu rugo rw'umugabo kabisa n'umunyamahanga uno muzima mugabo imbere muribuka tupanze kwantare sabaroni twavyubakiye hari umukoroni yigeze atwubakira perezidansi hari ikirimba yigeze yubaka ari ngaho gusa none ubu ntabwo iyo abantu bashyize kwa ntare baravuga bati twishyuze mu rugo rw'umugabo tugire rero ku ntara bazavuga bati twishyuze mu rugo rw'umugabo ku ntara kw'ikomine dushyuze ku rugo rw'umugabo kuko naho twoba twese tumerewe neza
aho twese duhurira hasa nabi twese dusa nabi. Icyo gituma rero uru runani turimo ari urunani rwiza cyane, kandi nongere ndabakeze heza cyane iyi komine Matongo mufise akarorero muri byinshi. Komine Matongo ifise akarorero muri byinshi, nimwe ba mbere mwatanguye kwerekana urunani rwo gushyira hamwe Matongo kandi mukamwimbura byinshi. Nabyibuha ko tumaranye umwanya muremure turi dukorana kuva tumushyikaga turi nkoro hagati muri Rukariza muri 2008 urabyibuha hari inzara nyinshi. Naraje ngaha muri turiko turavuga ingene dukwiye kugwiza umwimbu, ingorane mwantuye n'imwe ngo rega ngo Matongo yaraze muri bukinyinshi nabahaye ari turi hari hantu twari tukwiye gukora ibikorwa rusange. Naciye ndababwira nti reka kubesha n'Amatongo yaze kuko ndacabona ivyatsi bitaribwa. Igihe rero ivyatsi vyose bitaribwa biza vyahindutse biribwa, Amatongo azoba yaze kabisa. N'ubu ntibirahera ibitaribwa. None turabona nk'aya mavoka ingene ahimbaye. None nasanze rero intara ya Butagira n'ibikomera amashi aho barabara muri tuyashariza n'amavoka. Ibiti biribwa, ibidukikije ukongera ugakuramo akantu. Niyo ntumbero nziza ko dushaka umwenegihugu wese agira amikoro.